Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwuma mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri utwuma mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri utwuma mu masaha ku gicamunsi iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku itariki 24 z'ukwa munani 2025. Amakuru rero tugarutse marebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tugiye kuba rwose turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru rwose akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo rero ndi butinde, ndaza kubansuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tongo ndetse n'andi makoline agiye atandukanye. Tuhaye ikaze, ariko kandi rwose bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, bari hirya no hino muri Afurika. Tubahaye ikaze, dore yuko rwose badukurikira nyamuneka bibereye mu bice bya za Canada, Qatar, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na UK cyangwa se United Kingdom. Tubahaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane no tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, ndaza kubabwira yuko ubu tuvugana byibura indege bivugwa ko rwose ari iz'intare zasarambwe zigiye kujya rwose zitangira kuba zahagera muri ino minsi, ndetse bikanavugwa yuko izi ndege ari zimwe mu bishobora kuza guhita zifashishwa cyangwa se zitangira kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kubikomozaho, ndaza kukubwira byinshi by'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Icyitwa ishyano rikomeje kugwa hagati y'ubutegetsi bw'uwitwa General Nevisani Saha ushobora kuza kurimbagurika. Ndaza kukubwira ibijyanye n'umujyi wa Uvira wamaze kuba Gateranzamba ka nyina wa Nzamba, akaba ari umujyi na n'ubu tuvugana ugikomeje kugenda ugeraho FDLR, ugeramo Wazalendo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Byose turaza kuba tubikomozaho. Batayari rero umuvandimwe, ariko kamanze mwinjizemo mbere yo kugira ngo nanjye ninjire mu byanjye. Iyo witegereje aba bagabo bari mu bakomeye, bari hejuru y'ubushorishori muhari AFC M23, bakaba barashoboye kwigarurira ibice bikomeye by'imijyi yo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bakaba bakontorora imipaka ya Uganda, y'u Rwanda ndetse n'iy'i Burundi. Byerekana yuko igice bafashe gihana umupaka n'ibihugu bitatu, kandi ibyo bihugu bikaba bigirwa ko ingaruka mbi n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nagomba kuvuga ni iki kibazo nibaza, nkomeza kwibaza ku Banyafurika, ni kugeza ryari bazokomeza kwemera kugendera munsi y'iterabwoba by'ibi bihugu by'Uburayi na Amerika. Afurika igihe ibihugu bya Afurika byikukira ntabwo byari byoroshye. Abagwaniye independence benshi barishwe, abandi baratotezwa, barahunga ibihugu byabo. Ariko nubwo abo bakoroni bavuye bashiraho abantu ba perezida baborohera, bagiranira amasezerano yitwa la continuation de la colonisation, n'uno munsi akaba ari byo biriko birakora mu bihugu bya Afurika. Nico gituma uzotangara ubonye abaperezida benshi ba Afurika bakomeza kunamira ibihugu by'Uburayi na Amerika. Mbega Afurika izokomeza kuguma muri ubuja bwa neocolonialisme canke bw'ibi twita la continuation de la colonisation? Twaba dufite abaperezida, ariko abaperezida bakaba bategekwa n'ibindi bihugu. Niyumvira yuko Afurika ikeneye abahizi, abarindangwe, abantu bashobora guhangana n'intambwe bagashobora kuyinesha, abantu bashobora kurwana n'intare bagashobora kuyinesha, abantu bafite umutima
w'ubuhitsi no kwitangira ibihugu bya Afurika. Nayo ubundi turacakomeje gukomeza dukoreshwa ibyo ibi bihugu by'ibihangange byifuza, dukoreshwa mu nyungu zabo, mu gihe bo ibigwanisho batugwanisha ari ukuduteranya bifatiye ku moko, bifatiye ku mipaka, kuko nanone nabo bayiciye, kandi binafatiye no gupfa sisiteme mbi baduhaye dukurikira zabo zijanye n'ibyo gutunganya iby'ubutunzi bw'ibihugu byacu. Nkaba rero nkomeza nibaza, mbega ko u Rwanda, Uganda, AFC M23 bateye intambwe bakerekana ko bashoboye gukemura ikibazo cyo muri East Congo, ni kubera iki mbega bafatiwe amaboko imugongo n'ibi bihugu bihangange, kandi ibihugu bihangange akaba ari nabyo bituma bitera uwo mutekano muke muri aka karere? Ibyo sagaseseshwa rumuri biramaze kugaragara, kuko yaba ibyo bihugu by'ibihangange bifite uburyo, bifite ibisirikare bikomeye, imbaraga zabyo zari zihuriye muri MONUSCO, ariyo rujya rwego rujejwe kugarukana umutekano mu gihugu ca Kongo, niyumvira ko iyi myaka irenga 20 n'ingahe itari gushira ruriya rwego rutaratunganya ikibazo cyo muri Kongo. Muri iyi myaka 30 amasezerano atari make yarabaye hagati y'imigwi itandukanye yagiye igwanira uburenganzira bwayo mu burasirazuba bwa Kongo, kandi n'amasezerano atari make yarasinywe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda mu buryo bwo gukemura ikibazo ciriya migwi ya FDLR yanyegeterewe n'ibitekerezo ingenga bitekerezo ya jenoside. Harabaye gahunda nyinshi u Rwanda rwafatikanije na Kongo kugira ngo barandure uriya mugwi, ariko ntibyashoboka. Rero sinibaza yuko ubufatikanye na leta ya Kongo, na cyane leta ya Tshisekedi, ibonekana yuko abo bagiye bagirana amasezerano yose hagiye haba kudashobora gushira mu ngiro ibijanye n'ayo masezerano. Ayo masomo yose yabaye, ibyo bintu byose byabaye, byakozwe, niyumvira yuko bikwiriye kubera isomo yaba igihugu cy'u Rwanda canke umuhari wa AFC M23, mu gihe menshi amasezerano yabaye CNDP n'iyindi migwi n'ayandi mazina M23 n'ayandi mazina imigwi yagiye hagurukana igwanira uburenganzira bwabo. Niyumvira yuko inyishu y'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gishobora gutorerwa umuti, na cyane bigizwemwo uruhara n'abo bigira kwingaruka. Abo bigira kwingaruka ni cyane abambere n'abaturage batuye ubwo burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu zose, Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru. Abo baturage batuye muri ibyo bice nibo bagizwe kwingaruka z'uyo mutekano muke imyaka 30 igiye kurangira. Abakabiri bagirwa ko ingaruka mbi n'umutekano muke muri East Congo ni igihugu ca Uganda, aho imigwi y'iterabwoba, imigwi irimbura, imigwi ikora ibyo twakwita za kamikazi yama yinjira mu gihugu ca Uganda igasasika inganda, igateza umutekano muke.
abandi umutekano muke wo muri East Congo ugira ku ingaruka ni igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kidasizwe inyuma. Kinshasa iri kure, ibibera muri East Congo ntabwo biri muri priorite y'ibyo Kinshasa yihutira, kuko babona bari kure cyane, hafi ku birometero ibihumbi birenga 2, biyumvira yuko izo ngaruka zitobageraho kuko babona yuko bari kure. Muri icyo gihe mu bagize igice kinini ya cya Congo ukuyemo izi province zibiri, Kivu du Sud na Kivu du Nord, nta bandi bantu benshi bashikwa ko n'ubwicanyi n'ibikorwa bikorerwa abaturage bari muri ibyo bice by'iyicarubozo n'ibikorwa bya genocide. Nta handi hantu mu zindi province nyinshi za Congo bari muri ayo magorwa no muri iryo curaburindi. Nkaba rero natahura igituma ivyo bihugu, abaturage muri ivyo bihugu, indongozi zo muri ivyo bihugu zidashobora gufatana mu nda, zigafatana mu nda zigashigikira uyu mugwi AFC M23 wagaragaje kushobora gukemura ikibazo cyo muri East Congo. Narijya aho bakonorora hose harangwa umutekano n'ibikorwa by'iterambere. Ikindi cya kabiri, bagaragaje yuko aho bakonorora, aho bagenzura, uno munsi atandyane z'amoko zihari. Bose abakongomani bava mu moko yose baturiye ibyo bice bafatanye mu nda, bahurira mu muryango wa AFC M23, biyemeza kugarura amahoro muri ibyo bice, kandi biyemeza kurandura inyigisho z'amoko, biyemeza gukora ibikorwa by'iterambere, bagakemura ibyo bibazo bimaze imyaka irenga 30. Mbega none mu gihe iyo myaka yose Amerika itigeze ikemura ibyo bibazo, Doha itigeze ikemura ibyo bibazo, n'ibindi bihugu SADC canke n'ibindi bihugu bya East Africa bitigeze bishobora gukemura ibyo bibazo. Ariko icyo twokwibaza mbega niki, duhereye muri Nord Kivu, mbega ibishishikara biba za Ituri, za Beni, ahiriya migwi y'abateroriste ishishikara isasika inganda, mbega twovuga yuko ubufatanye bw'igisirikare cya Congo n'igisirikare cya Uganda budashoboye kurandura no kugarukana umutekano muri ako karere? Canke ni hahandi bishoboka yuko Uganda yo yari gushobora gukemura ico kibazo muri biriya bice, na cyane cyane yuko biboneka yuko uriya mugwi wa ADF washoboye gucobogozwa nubwo utararandurwa. Muri iki gihe leta ya Uganda yari yafashe ya mbere kuja gukora igikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri ibyo bice. Canke ni hahandi leta ya Uganda yiyemeje gufatikanya n'indyarya ariyo leta ya Congo ishobora kuba ahubwo ifite akaboko, canke hari abandi bantu bakingiwe na leta ya Congo bafite akaboko, bafite inyungu yuko uriya mugwi wa ADF turandura. Na buri gihe tubona kenshi Uganda idahuza na biriya bihugu bya Amerika na biriya bihugu by'Uburayi, kenshi dukunda kubona yuko bidahuza kuko leta ya Uganda itemera ko ibyo bihugu bigendera ku gakano.
kenshi umukuru w'igihugu perezida Yoweri Museveni n'uriya muhungu we Muhoozi bakaba bakunda kwishura ibyo bihugu bavyiya. Mbega nivyo babiri inyuma y'akaboko gatuma Uganda itoshobora kugira intsinzi muri biriya bice? Ariko ahanini bariya abantu bateze umutekano muri kariya gace bakaba barerekewe canke bafashwa na biriya bihugu, ariko binyuze muri bamwe mu ndongozi za leta ya Kongo, ari nabyo tubona n'ubwo u Rwanda rwagerageje gufatikanya na leta ya Kongo mu masezerano menshi kugira barandure uriya mugwi wa FDLR bitigeze bishoboka. Noneho akamaramaza n'ukuntu leta y'u Burundi yiyemeje gufatikanya no gushigikira imigwi imaze imyaka irenga 30 iyoboza igihugu kariya gace k'iburasirazuba ka Kongo. Nkabona rero ubufatikanye bwa Kongo, bwa leta ya Kongo, uhereye kuri Kabila ukagera kuri Tshisekedi, butigeze buba umuti w'ikibazo cy'umutekano muke muri East Congo. Nkatekereza rero n'ubu amasezerano yose yokorwa n'u Rwanda, amasezerano yose yokorwa na AFC M23, ubufatikanye bwose bwoshobora kuba hagati ya Uganda na leta ya Kongo, ko itari nzira ishobora kugarukana umutekano muri East Congo nk'uko ibihe bitambutse imyaka irenganye byagiye bivyerekana. Nkabona rero nk'uko nkunda kubivuga, ubandwa niwe abanduruki. Abariko barapfa n'aba baturage muri East Congo batababawe na leta yabo iri Kinshasa, n'aba baturage b'i Burundi bo mu Rwanda no muri Uganda birirwa barasesegwa amaraso n'iyi migwi yanyegeterewe n'ibitekerezo by'iterabwoba n'ibitekerezo by'ihonyabwoba itimirije kugira ngo iyo migwi ihagarike ibyo bitekerezo, canke twitege ko yohinduka uno munsi canke ejo. Ibihugu rero bigirwa ko ingaruka n'abaturage bagerwaho ingaruka zo muri ibyo bice nibo bakwiye guhuza umutima n'inama n'imbaraga zaba iza gisirikare zaba iza diplomasi kugira ngo bashobore gukemura ibyo bibazo. Nta wundi muntu n'umwe azoza gutabara abanyamurenge bariko baratsembwa n'interahamwe za FDLR, igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure n'iyindi migwi ya mayimayi izijya zibumbiye muri za Wazalendo. Nta n'umwe azobatabara, nta n'umwe azotabara ngo agarukane umutekano muri Bukavu, muri Goma, muri iriya miji minini igize ariya amaprovense ya Kivu zose. Ngiyumvira rero yuko burya igiti ntigikwiye kugukora mu jisho kabiri, kandi ibuye iyo rimaze guseruka ntirikwiye gukomeza ryica isuka. Uburuhiro isuka yogobama ikananirwa kubandanya ikivu. Nico gituma isaba abahurukiye muri AFC M23, ndabizi ko ari benshi n'abakongomane benshi bo mu moko yose no mu ndimi zose, igihugu cy'u Rwanda, igihugu ca Uganda n'abarundi bagifite umutima, kuko turabona yuko leta y'u Burundi yoyo yashimye guhambya iyo migwi y'inkoraba. Ariko turabizi ko iriya leta
idaserukira abarundi bose. Hariho abarundi benshi bo mu moko yose banyotewe amahoro n'umutekano n'iterambere, bababajwe, bari mu marira n'ibikorwa umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 20 ukora mu kwica, mu kurimbura, mu guteza ubukene abarundi. Nkabona rero uwo mugwi w'abarundi ko kwitandukanya na leta y'u Burundi, ukemera gufatikanya na AFC M23, ukemera gushigikira ibikorwa by'u Rwanda na Uganda kugira ngo duharanire umutekano n'iterambere mu karere ka East Africa, kuko nta muntu n'umwe, yaba umuzungu, yaba umunyaburayi, umunyamerika, yaba umurusiya cyangwa umushinwa, azigera babazwa n'uko amaraso y'abavuka muri ako karere, akarere kuzuyemo ubutunzi, akarere kuzuyemo ibyiza, ariko kuzuye abakene, ubwicanyi, amagorwa n'amarira. Nta wundi muntu azohagarara ngo agire icyo akoze atari twebwe nyine. Nkaba ndabateye akoba, ndabateye akamo, nteye akamo abo bantu bose bababajwe n'ibiriko birabera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, ingaruka mbi ziva muri East Congo zigera kuri ibyo bihugu, kwababajwe n'ibyo bikorwa. Twese twofatana mu nda tugahaguruka nk'umuntu umwe tukarandura ako kabi, mu gihe hariho abantu berekanye, ingabo zimaze kwerekana ko zishoboye gukora icyo gikorwa. Ntitubandanye dusamazwa n'ibya Doha n'ibya Washington n'ibindi biganiro byose byoza bidakemura ikibazo kimaze imyaka irenga 30, ndetse kuva kuri independence y'ibi bihugu uko ari bitatu, tutigeze tubona agahengwe, tutigeze tubona imigambi irashe iterambere, tutigeze tubona kurandura ubukene no kurimbura ibikorwa by'ubwicanyi ibyo ari byo byose. Hakaba hageze rero, nimba tutacerewe, yuko duhaguruka tugashyira imbaraga hamwe, tugaharanira ineza y'akarere k'ibiyaga bigari, iterambere n'umutekano. Nkaba ndabifurije mwese abahunze. Turazi ko abaturage muri ibyo bihugu, muri ibyo bice, aho mu Burundi, mu Rwanda, muri East Congo, bashwiragiye imihingo yose y'isi, ndetse bamwe baramaze gucika, umutima wabo waramaze kwiheba ko batazosubira kugaruka cyangwa ngo basubire kubona uburenganzira bwabo muri ibi bihugu. Kubw'ibyo rero nkaba ndabateye akamo kugira ngo turangajwe imbere na AFC M23 n'abandi bashigikiye kwiki gikorwa gishoboka, amahoro n'umutekano bigasasagara mu karere ka East Africa, bitavuye muri Amerika, bitavuye mu Burayi, bitavuye mu Burusiya cyangwa mu Bushinwa, ariko bivuye mu mbaraga z'abaturage ko ya biriya bihugu bitegeka isi, ari byo Amerika, ari byo n'Uburayi. Rero nkabijya byuko u Rwanda rukunda kuvuga ibintu byo kwigira, ibintu by'uko Afurika yoba imwe, kandi u Rwanda rukerekana politike nziza yo gutegeka neza igihugu, kubaka inzego z'umutekano, gukoresha neza imfashanyo ruba rwahawe. Biriya byose n'ibintu bitamerera neza biriya bihugu by'ibihangange, kuko buriya
Afrika biriya bihugu by'ibihangange barifuza yuko Afrika yotegekwa n'abantu b'abaperezida ariko bari manipulable, bashobora babaryi ba ruswa, bashobora guhendwa na bijya by'imfashanyo, noneho bigatuma bijya bihugu by'i Burayi na Amerika bishobora gukora politike zabyo zo gukomeza bicinyiza umugabane wa Afrika. Ariko burya barazi yuko Afrika mbonagira ndaguha akarorero nk'ibisata u Rwanda rwashoboye guteza imbere bitamereye neza, bitaboneka neza muri bya bihugu by'ibihangange, kubaka urwego rw'umutekano, ingabo zishobora kuba zogarukana umutekano muri Afrika, ingabo zishobora kuba zafasha ibindi bihugu bya Afrika kugarukana umutekano mu bihugu bya Afrika. Ibyo nihwa rihanda biriya bihugu by'ibihangange, kuko barazi yuko mu kavuyo, mu ntambara zibera muri Afrika ari byo biborohereza kugira ngo Afrika igume ahantu h'ubukene, igume ahantu h'ibibazo, noneho biriya bihugu bigume bigaragara nk'aho ari umutabazi w'ibihugu bya Afrika, noneho bigaca bikora politike bigombye mu gushyiraho abaperezida baborohereza gukomeza exploiter Afrika, ubutunzi bwa Afrika, n'ayandi mapolitike cyane cyane amasoko. Urabona amasoko baba bakeneye amasoko, bakeneye ko Afrika itadevelopa industrialisation, noneho ngo amasoko Afrika iguma igurira ibintu muri ibyo bihugu by'ibihangange. Hanyuma ikindi nibyo bakeneye matière première z'inganda bafite bubatse muri biriya bihugu. Urumva ziriya nganda zabo zishobora gufunkisiona mu gihe badafite matière première, kandi muri ordre mondiale itegeko rivuga ko Afrika iguma ikenye idakora industrialisation kugira ngo igume ari soko kandi igume iprovidinga la matière première. Nibaza yuko ushobora kubyumva. Hanyuma nariko ndavuga ku ruhara rw'umutekano. Ibi bitekerezo by'uko burya erega u Rwanda rurakora politiki ikomeye cyane mu manama cyane cyane y'abanyafrika. U Rwanda rurakunda gusohora ijwi cyane by'uko Afrika yokwigenga, by'uko Afrika yoja ku meza imwe iyo kuganira n'ibihugu by'ibihangange. Ndiko ndavuga ngo biriya bintu bya win-win muri politike, muri commerce zikorwa ku migabane y'isi. U Rwanda rurakunda kudefanda yuko ibihugu bya Afrika bidakwiye gufatwa nk'insina ngufi, ahubwo ibihugu bya Afrika bikwiye kuja ku mugabane w'ibindi bihugu kuri table imwe bakaganira ibyo twakwise muri commerce, ibyo twakwita win-win. Ibyo rero nihwa rindi risogota biriya bihugu by'ibihangange. Rega umenye yuko abantu bose bari bafite ibitekerezo mwene ivyo, benshi abategetsi ba Afrika bari bafite ibitekerezo mwene ivyo, barishwe. Rero buriya hariyo biriya bihugu rero bigomba kugwanya umunyapolitike afite ibitekerezo bishobora kubangamira iyo nouvelle ordre bashizeho, baba barondera ibintu bamwagiriza. Nico gituma ubona kenshi amaraporo ya ziriya za human rights, ziriya za human rights watch urazi ko ari umuharo waranira agateka ariko w'abanyamerika, kandi muri erega ziriya za Nations Unies nariya amashami yazo ategekwa n'ibi bihugu n'iyi migabane ibiri, Amerika n'Uburayi, kuko rega ni nabo batanga amafaranga menshi muri Nations Unies. Burya rero Nations Unies imeze nka company, urazi company iyo ariyo yose abafite ijambo rinini n'abantu baba bafite imigabane myinshi muri company. Rero kubera ariho grand contributeur muri ibyo twakwita la communauté internationale,
ni nacyo bituma aribo bafite ijambo rinini, ni nabo bashyiramo abakozi, ni nabo bafata ingingo. Cyo gituma rero bariya bose bumva baremera ku Rwanda, gabaye ku Rwanda, baremera ku mukuru w'igihugu, ni uko baba babona hariyo politiki u Rwanda rukora itajya muri porogaramu z'ibyo twakwita ordre mondiale yashyizweho n'abanyamerika n'abanyaburayi. Rero nicyo nagomba kuvuga amfatiye kuri icyo kiganiro bari kuravuga. Rero buriya baravuga bati urabona ko muri Kongo